none se umupfakazi zonjana muri Hollywood none se umupfakazi bayihagaze ni bizo ari ibintu bya danger yamara mwa abantu mwe ntimuze muradufana nk'amahasi ko ntituvukana manda zibaho niba rero manda yaheze bivuze ko manda yoba yaheze narigeze no kubivuga ndavuga nti Fanny na Vine kuba yaje gukorana na jewe nuko peut-être yabonye ko ari ikintu noshobora guterera ku bikorwa vyiwe ariko nundi musi yabonye uwundi muntu kuko je arashobora kukurengera akavuga ati Liberty vyo yarashoboye kumpa wari umupfakazi okay Thomas Sankara yashizwe hasi n'itwa Blaise Compaoré yari inshuti we ya uku baragwananye urugamba go kuribera igihugu bari kumwe ewana igihugu baragifata neza yari inshuti ya mbere niwe yamukubise kudeta aramwica muri 3FA na je ntegeka sinategetse kuko turafa ifise umuntu ayiyoboye sivyo sinamufashe ku nguvu ngurumva ngo ndakubwiye ngo hururu tugende ntabwo yari umugore wanje ubona ukunda amazi kunsumbya burya rero hajya so gupfa ko yakunda ahubwo ubanza bayankundisha diko genda umuntu ntemera urukundo mu kazi zari inyungu gusa kandi zo mu kazi none se hari filime imeze nka Nsoro wari bwahabona wari bwaba ari filime y'indundi wari bwabona isobanuye mu Kinyarwanda no barihe batariko barabikora jene nazanye revolution maze kuzana revolution nzana ni yindi system ya jeu d'acteur ndayiproposa CEO wa Truafa arambwira nti nikinarindindiriye ndambwira nti tugende babana nabo badashaka ko tujana bihagarika imbere turavuga duti zana rero brand twataki ese noba nikunda nkaba ndiko ndinvestisa mu bandi bantu baje gukora cinema. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah man. All right. Hello everybody. Hello once again everywhere you are. Twizere yuko mumeze neza. Natwe turashima ibintu nubuki ibintu ni munangi. Ino ni Flash TV 257 Jenny kwandi kuri ole onse desa no buka Dr. Lop aka Diko maniciranye n'umuhungu wanje yitwa Irerita Zoyi aguhereza amasano ya mutobana ahandi hantu na hamwe. Today I got my boy yitwa Iradukunda Liberty Nsoro the hero. What's up bro? Mahoro y'Imana bane na Ese menga hari ukuntu mwino minsi uri gukwepa icyongereza kandi sikuzi nk'umwongereza sha icyongereza naho nogikwepera umwongereza sheze bampaye agahembe nageza kabisa naho tugikwepera kabisa saza umeze neza arameze neza cyane makuru yawe Diko je ni sawa nanje ndashima ubushohe bw'ibujumbura gusa nibwo buriko baradukubita natwashaka ko twamanutse twarizanye sinzi nk'abavukiye bo barabimenyereye utanyerera iwacu kabisa jewe izuba ryatse ndi Bujumbura ritarimbwira ko ntari waho ricarimbwira nti uribuka ako gusa nkamwege bamufise n'ukuntu mwigenje shurabuga kubitira muhira akagushohereza utuzo ukagira n'ukuntu wigenje nyene oya je natandukanye nawe mugabo arakantu ndakurusha kumva n'ukunda amazi kunsumbya burya rero hajya so gupfa ko yakunda ahubwo ubanza bayankundisha ako kantu niko mbura niko irerabura niko nabandi benshi muri no industry oya uzidiko ibintu byose urabona hari ibintu tuba twe dukunda naturellement gasanga urabikunda hariho n'ibintu ukunda par influence kandi ugasanga wabikunze bitewe nuko uri kurabona ko abari bariko babiguhamagarira nk'ubu nka wewe urashobora gusanga nk'ubu ushobora nko gusonza ukikawusha ukavuga ntabwo ndi bufungure cyangwa no mwijoro ukavuga atanumva nta peti fise kanijyanye ko nta burenganzira je mfise bw'ivyo nariye niba ukuvuga ati nta yindishwa ariko nta yindishwa ituma uba mu buzima buryoshye cyane ko noca nsigura ibindi nkakore ndinda gusigura ibindi kabisa njanja so ubunezero udasanzwe kwakira Nsoro benshi bagiye banabidusaba ntitwari bwanakorane n'umusaza nyuma y'imisi myinshi kwa tunamaranya ari umuntu wanje wahagufa ariko nibaza yuko kino nico kiba ari co gihe nyuma yo kwakira Fanny na Vine nakiriye ukuboko kwiwe kwiburyo yitwa Nsoro uko nabivutse kwiburyo kubera ko kwiburyo ko na bage bayambara kuri kukubama Brandro wisigura ikintu kinini musaza yakwe nese Diko nkubaze nubwo ntari umunyamakuru kuki uvuze ngo ukuboko kwiburyo ukuboko kwiburyo
ahubwo wowe wibaza kandi bivuze kubera iki rero umbaza wibaza ko ari kuki navuze uko ibubamvu kuki utavuze uko ibubamvu vrai dire no kubera ko ibana ukuboko kw'iburyo rero kuba gufatiye runini cyane uwo kuriko bivuze yuko nimba umuntu ashobora kukwita ukuboko kw'iburyo kwa Ravine nuko ufise contribution nini cyane ku izina ryitwa Fanny Ravine cyane uko ndabicisha sinzi nimba mbeshe sinzi ko ubeshe cyangwa utabeshe kuko abantu nibo banariza kuko ushobora no kuba wanarije ibintu bitewe na angle nyene uhagazemwo nundi muntu akayibona ukundi ariko ico nzi cyo nuko ukuri guhari dufise byinshi tumaze gukorana ariko nawe yaravyemeyeho duherukana mu kigali umva ngira imana iyo ndabivuga nawe atavyemera canke n'abafana batovyemanga yaravyivugiye ubwo abaye bivuze rero inde wundi wo kubivuguruza kiresa abaye ari wewe uvuga ati yarambesheye oya si ariko simbona kari gufatirwa runini umuntu ndayibona nka teamwork nko gushira hamwe ingufu ingabirano burya nubwo turabakinyi ba filme cyangwa dukora ibintu bya filme ntabwo twe dufite ingabirano kumwe ahantu hamwe hari gihubura umuhinga muri directing ugasanga wundi n'umuhinga mu gukina undi ugasanga n'umuhinga mu kwandika undi ugasanga n'umuhinga muri iki kuvuga ngo ivyo bintu byose iyo bigiye iyo hagize ibihura biga matchinga nta nkeka bigomba gukora ikintu byiza gukora ikintu ciza kandi kinini kabisa rero muri jewe numva ko ndamufatiye Rodin ahubwo amahirwe y'Imana kabisa. So tumaze umwanya muto rero bwana Nsoro twari muri birthday y'umukobwa wawe. Ni birthday yavugishije n'abantu benshi hirya no hino utangaza benshi ngo bakubona nkuko batanavyibaza ikintu cyatanze isura y'umupapa akunda umuryango. Ibaze birthday wari urimo Ibaze ndiko yitabiriye birthday. Niho narindi Mika yubawe cyane mani yarandishije cake. Njye mwaraciye ubwenge kare akiri buto. Yaragusengereye umugana w'Abanyarwanda. Yatumiye Diko ubwa mbere. Kabisa. Yifitiye imyaka 3. Ibaze imyaka 18 nuko nzoba nshaje. Nawe uzoburaje. Nsanga ndiko ndagwanira na Nsoro mu rugo nubwo kumunezero no. Erega hari n'ukuntu womye uzogira gucukansaba. Kirisi yaba narazindutse nanjye nkabafisa agahungu kariko kara. Erega ego umukobwa nabo umwana burategereje nzomugwa. Imbizo bazaje mu bwanwa kabisa. Nuzenya niwe yigeze kuvuga mu wa comedy wa Clapton Kibonke mu Rwanda. Ndamubona. Niwe yaserereje Papa Sava. Umva Kibonke yararonse umwana ugira kabiri. Hanyuma amaremire niba yagwabubajije amaze ati none se nk'uwo mugenzi wawe ko nuzenya nk'ubishitse akakubera umuko avuga ni ntakubeshe niba ama video yose amaze gukora yoca aba y'umukobwa wawe avuga ndaramumuhe utwo tuntu twose ari karakorera jewe nawe rero urayegeranye kabisa. So nako navuga rero ati ni bimwe mu birori bisa n'ibyari bitangaje nabibonye wamaze no kubishira kuri YouTube channel yiwe kubera ko uri kuraboneka nk'umuntu ari karemvesa cyane mu rugo cyane ku mukobwa wawe. Mbo sinovuga ngo ni cyane kuko hariho ubushobozi ntararonka bwo kugira ngo ndabikore cyane ariko muri bike je nshoboye gukora namaze gutahura je nkitangura kuronka umwana nahise mbona ko ubuzima bwanje buheze nahise mbona ko haje ubundi buzima bushasha butanguye kandi bwo gufisa agaciro usabwa kwitabwaho no kurabira imbere kuruta ubw'iwanje kuko je unya icoba cose n'amategeko yo namfunga no kuri kosa leta iranzi ni ico kintu cyose ndi responsable ariko naje kubona ko hari undi muntu aje atari responsable ngirizwa je kuba responsable yiyo iyo responsabilité rero ni ituma niyumvira no muri bike maze kushikako kugenda nubaka ivyanje nubaka n'ivyiwe kabisa. Ni birthday yanabonetsemwo for the first time mama w'umukobwa wawe jebwe no bwa mbere ndamubonye kandi nibaza yuko na public ego bwa mbere yari mubonye kubera iki kumwerekana mu kino gihe cyangwa kubera iki kera hose utashimye ko haza mu kuboneka cyane mu social medias n'ingingo wafashe biri mu ntumbero yo gukingira urugo cyangwa ni ubwiwe adakundisha ki buriya Diko hari abantu badatahura neza iby'ubustar burya nubwo wawe uri public figure si byiza burya kubyinjizamo family kuko family yo ntibirikira abana nawe mw'ivyo bintu
nk'ubu ndikura abona ko tuzinanye turazinanye ahuri ngaha kugira ngo unyayaguze umbaze ibibazo byose ushatse urumva kabisa kuko turazinanye ariko bo ibi ntibabimenya ntibabazi ibyo turimo naco gituma mbashaka ko batajamwe ibi bintu kugira ngo ngo bijya no kuba public figure biravuna azingene bivuna nk'ubu abaye ari nk'umuntu bakamumenya cyane hariho tuntu atoja kwisumira mu isoko amaso yose ugasanga yahindukiye amaso yose ari kwa naka cyangwa nawe akitinya kuja kudindiza utuntu akavuga nti no ngabanya iryo jana ari ngabanya ariko kuko bamaze kumumenya kari kwa naka bahita banamuzimbira n'ico uyo ni kwa Nsoro umva nawe acatinya no kunegosia ubuzima bucatangura kumuremera kandi utarukiye kumuremera ico kintu rero ni kimwe mu bintu byatumye mvuga ati no jewe reka mbikore muri ubu buryo bo bigumire ari abantu nk'abandi babeho ubuzima nk'ubw'abandi kuko ni nabwo buryoshe wanashaka kuko ibi bintu tubamwe ubuzima bw'abasitari ntiburyoshe bivuze yuko abaye no musi yo gusaba ngo umutware wanje nkinisha film n'uwo mukinisha shimira Imana katona binsaba oya aramutse abigusabye kora birashika Nsoro urabizi no musi urashobora kujya mudakunda football cyo byo kuyikunda ubuzima burahindagurika nawe akavuga ati I want to be famous like you mbo je sinomubuza ahubwo no mworienta no mworienta gukora come on sino mworienta gukora nk'ibije ndiko ndakora agiye gukora nko muri Hollywood shaka gukorera mu kindi kintu ca danje mugapana bintu Hollywood ni oya na Hollywood numvise bayita menshi yuba basigaye bayita amazina menshi kandi ni vyiza ntaco kizima baba banayiyumviriye ko nawe ntabuzi ibyo wajuzanye uza kuyibatiza ariko byose bari byiza nka Hollywood wo mureka mani ni industry ya Afrika bimaze kuzamuka bikomeye rero Jesse no pa kumwemera kuzamwa bino nshimira n'Imana ko bitari muri potential ziwe n'umuganga kandi umuganga akunda akazi kiwe ni n'umukozi wa leta akorera abanyagihugu rega nawe arafite icyo afashanye n'igihugu ko byose ni kugira ngo dukore ikintu tugira ico dufashije societe kabisa ni kuvuga rero ntiyoronka uwo mwanya wo gukora ivyo bintu uretse ko uriya ni n'umufana mwiza w'ibikorwa byawe n'umufana mwiza naguma afana gusa ibindi avyerekere ako kantu sinumva ngo niko kabaho ubwo niko keza oya nafane kwera aranshigikira kwerega abantu bose ntabwo bagomba kuba bari kuri level kuri linye imwe y'ibikorwa abakeneye abandi bantu bashigikira abandi niba no munsi nza gukora mbanzi neza ko banteguriye uburyo nza gukora ejo niba ejo mpuye n'ikibazo mu kazi mbanzi neza ko ari umuntu nza kukiganiriza nkatora inyishu numva ngo ruhande aruhagazemo neza ari go gwiza cyane go mfasha muri career kuruta kuba ngo twese tuko turakina amafilm mu ma gift menshi novuga yatanze ku mukobwa wawe nka se wiwe sinigeze mbona gift iboneka umuhaye kubera iki sababu umukobwa Imana urayizi Imana urayizi Imana ndayizi uramaze kuyibona oya ndayizi urayizera rero naye namukubise gift yo kwizera wamuhaye gift mu buryo bwo kwizera namuhaye gift atazi kayiko atazi ni burya je ndakunda guha utu gift umwana ni nagake nshobora gutaha muhira atakintu ndamutani uretse gusa ko ntayimumenyereza nigenda gitahana sindakimuha uwo munsi kugira ngo atamenyera ko every time papa egal no ugasanga yanabihevye akambaza papa amakanu nkambwira nta confise hahera nk'isaha twabivuyemwo amasaha 2 ahita ndamuha akantu rero ivyo ni ibintu nkora umunsi wose si ibintu norinda kuvuga ngo ni ibintu bisaba ko nkora kuri birthday sumugenzo ni ibintu nkora nka responsabilité n'urukundo rero we amagift nkunda nimba nifuza je kumuha ndashaka ko azobona yarakuze urana ko bafise imyaka 3 akuje imyaka 3 ndashaka kazobona afise nk'imyaka 15 shatangura kubona impano namuhaye ku myaka 3 kandi atazitahura shatangura zimugirira akamaro ico gihe kuko impano yose no muhamwe kino gihe nta kamaro na kamwe yo iraba gusa hama kagikinisha akagita ariko ivyo ni vyiza ariko siho hantu sico kintu mbona nko kwisabukuru y'umwana wanje nokora urumva nokora ikintu niyakura azohita abona ati nkifise imyaka 3 papa yarampaye impano n'undi ndayibona ndayifise byo bifise aho bihuriye na YouTube channel wamaze kumugururiza ni kimwe muri byo ni kimwe muri byo kabisa jewe akivuka nahise mbona ntangura projet akivuka maze kubona atanguye kwicara no musambira cyo ntangura akora video ya mbere nca creating channel
bafise mentalite y'abazungu yakivuka ego ntabwo ari no munsi ahubwo niho ndayimweguriye kuko ari karaca ubwenge neje azobibone abanyeti yarayinyeguriye yari yayimpaye nini isubirako nkanayisubirako nkatangura kuyicisha ko ibindi bintu azambwire ni vyo warihindukije mu ijambo iyi wari wayingabiye nk'ifise imyaka 3 acanje ngenda mburanye kandi azonsinda ayo gutsinda so bwana Nsoro imbere yuko tukwakirana nanditse kuri community yacu ndavuga ati nakira Nsoro nze ndamubabarize iki nk'abantu bakurikirana ibikorwa bya film abafana baranditse bitari bike kandi ndiyeranje ndabimara uwitwa Arikanje Riziki yaravuze ngo bikora neza courage big up sana arakoze Fares News ba uze umubaze uti iyo mitoma uyikura he nukuri jewe nisanga nagiye ahandi hantu Liberty ubahwe kandi ndagukunda cyane okay arakoze Fares iyo mitoma uyikura he mitoma se irango ni bya abasokuruza bandaze niragiye soko so ni creativity ni ibintu umuntu agira atana sinavuga ngo bivahe ariko ni ingabirano nyene mfise yo kugira ngo umuntu creating amajambo ashobora gususcita emotions z'abantu uwitwa Karumere nishimwe uzumumbarize ahantu akura ubwenge nk'ubwo afise kuko aciye ubwenge bwisi cyane sinzi ko ari je ndabibona gusa love you or Fanny and Liberty ubwenge ngufise bwinshi abantu bakubonana ubukura cyo kintu n'umuntu akimbwisha ntangura kugira isoni banumva abantu je kuneko mba mbona abanyabwenge jewe nzi atari wo bavuga ko ari abantu b'abanyabwenge ngaha kwino si n'abantu babayeho kuko jewe muri habitude zanje ndakunda gusoma ibitabo nakuze ndumu lecteur akunda no kwidocumenta cyane kuri actualité ndafise n'aba coach nkurikirana nta kindi kintu kirenze mbamona ahubwo abo bakoci ari bo barenze kuruta jewe oya ahubwo nibaza ko bivuze ko bariko barabukubona ngo buno bwenge kuri tele babo barabirako kuri tele bo barabirako ko ba warize neza ukatera ikirenge mu caba bakoci bawe nimba babanyabwenge ukurikirana nawe bariko barabukubonamo niko ndavyumva mbongira ngo ni nk'umuco uri kurarasira ku abo abantu bagahita bawubona ariko je mba numva ntara nkikeneye kwiga byinshi witwa Anosiate uwimana uzomubaze iyakura iyo mitoma yose kintu uzomubwira ko tumukunde iki mitoma yacisho Anosiate ngo aragukunda cyane sha nanje ndamukunze witwa ngo Yesu araje kwaya niko YouTube yiwe yitwa uzomubwire ko ndamukunda tu yana ku mutima n'abapantekote mano umva ko bari mu rukundo nawe ega nayo umupantekote navyo waruzi jewe ndi umupantekote nkongera nkaba umukristo nkongera nkaba umwemeramana nkongera nkaba mbere no mu idini nawe urimo kandi shawe mu miseze uziko hari umuntu ngo yakubanye kwa data ariko arakwatura ko ibintu man dadise sikukorana nawe de wanje ni imana Zero atanga mbonye ifoto bwa mbere nkakubona uri mu rushenge ngo yambonye honestly sinarinzi kusenga byakweri uziko n'aba membre mfise muri academy nkocinga bigeze kumbaza ico kibazo nari mvuze ibintu byo gusenga aravuga ngo ngo urasenga jerega ubundi ikuntu meze sinzi guhita nivuga cyangwa ngo ibintu byanje byose ndavye expose hari n'igihe bisaba ko ntanga fake information kugira ngo ndabe uburyo abantu baba babona ibintu abantu kuburyo acting kubera ko abantu benshi barakunda kuvuga uko basenga bakabivuga ariko ibyaha tuguma tubona bikogwa kandi bose bavuga cyane ko basenga ariko tugasanga umunsi ku munsi ibyaha biriyongera avuga none se nanje ngenda kuza ndavuga ngo ndasenga kandi n'ubundi tace ariko ndahindura isi reka basi je ni covering yicarira ahantu imana tumenyana nayo gusa niti z'amashengero ndabitera akagere kubure nziherera mu cumba canje ariko je ndafise irushengero sengera mu je nsenga muri Eglise di Rochemuta ni information mwe mutamuzi ko tuntu se mwizosi ki wambaye baratwemera utu tunanaho duhurire ga n'Imana iyi ni darapo rya Afrika nese si umunyafrika Imana irampora ngo nukubera ko ngukunze Afrika ndikoze zurabambwirira dikaba abantu bahagarara ku bintu bidafite umumaro reka tubandanye Micheline irakoze muzomubaze Nsoro ahigereye turayikumbuye sana abana Nsoro nari ndayikumbuye biteye ubwoba naco gituma buri joro ntera mpanga uburyo Nsoro nari nosura kwikora ndashaka gusura kubona ndi Nsoro numva ndayikumbuye naje rero bahumure niba je ndanayikumbuye bumve neza ko ncanja mu bikorwa witwa CDBGH Liberty sha ndifuza kuzokubona amaso ku yandi
abantu uzombona kabisa. Eric Nduwimana asa n'uwavuze ico hejuru uzombaza impamvu Nsoro tutayikiriko turayironka. Wasa n'uwakivuze nakivuze ariko Nsoro impamvu yari yabuze nanagenda bivuga hirya no hino nari nagize ikibazo c'abakinyi hari abakinyi bari babuze umwanya abandi bagira ibindi bibazo kuko jewe story ifise agaciro kuruta guhindagura kuko hari ba style bamenyera hano mu Burundi iyo umuntu adahari cyangwa bahita bamwica cyangwa bakajustifya ngo yabuze kugira ngo bice film ako je yo style ntayo ndimwo je film mandayihagarika nkazorindira ko nshobora kuronka cast ikwiye nkahaba abantu cyakintu nashaka kuba cyo gituma Nsoro nabaye ndayihagaritse gato ariko ibibazo biriko birakemuka noneho tugira tuze tuyihagararemo kuruta uko twari tuyirimo kabisa. Ufite Imana Angelique ngo tumeze neza ariko nuko dushaka uduhe Nsoro. Uwitwa Karita Nkunzimana muraho neza uzomubaza hana kuri mitoma hama kandi hari uwo yoyigisha ikindi urakunzwe cyane. Mitoma bayigisha gute? Hari abantu babaza ibibazo nk'umushure nk'uwari nk'umwigisha ariko arigisha ngo ingene ba drag mbese ibyo uri kuriga wewe Doctor of Love oya sisi niko ndiga ibihora n'ibyo ahubwo ndiko ndiga uburyo ushobora kugenda uhuza abantu baba bakundanye batarashika mu rugo ariko kandi n'ubuzima bw'urukundo rwo mu rugo uburyo ushobora gukavaringa abo bantu no gukansoringa mimi mega shadiko wowe kugora ugataguragira urumva uzobigisha ibiki ariko sewe nawe nk'ububanyi ukinye nka filme ivuga ku buzima bwo mu rugo kiri n'umusore uko biranashika wansinze byo babisigura yuko wansinze wa mbere mbona Nsoro atsindwa wansinze kuko ikintu ntibisaba kuba wakibayemo kugira ukimenye bisaba kuraje kukimenya gusa kabisa. Florence kubgayo uzomubwira uti turakwemera cyane urashoboye cyane hejuru cyane niho tukwifurije mani mpumugisha kabisa. MMK je ndakwemera. Safiana muzomubaze filime ya Nsoro ko yaheze nirahera yabivuze yuko nawe nyene ayikumbuye cyane vuba igiye kuza ntituzi ko Nsoro ahigeze ubu Nsoro yaradorongeye ako Nsoro nubwo yo nabura ene umva Nsoro karo kunyika nyene Nsoro ramutse nabura abafana banje muze mutahure nyene n'Nsoro yani muzika ari mu bitanga so yanyikiye Uwitwa Nadine Ineza nawe yanavuze ngo je n'ukuri uzomumbarize ahantu yasize Nsoro kuko ndabona asa naho yayibagiye utarashaka kumenya neza na neza ahantu usoma imitoma wewe yo kuresha Fanny uti kandi mukina neza uzomubwire ko ndamukunda amazi imitoma yo kuresha Fanny cyangwa Angel imitoma bakomeye imitoma bakomeje kuvuga kuresha Fanny yewe usanga Fanny agoye kuresha rero bwa wundi kumbure ko yakubise hasi benshi wewe bakaba batangarira uburyo wamwemeje byose bigakunda urumva abafana ndabikundira umva hari ukuntu bafata filme bakayihuza n'ubuzima ugasanga umenga biriya bintu tuba turimo muri filme nivyo tuba tunarimo no mu buzima busanzwe ariko sindabibahora no kubera ko tubiba byakinywe neza ariko mu byukuri ntabwo ari mitoma yo kuresha abantu je mba ndiko ndakora akazi kabara akazi ndiko ndakora kabisa ariko uretse ko mbona byizana nyene sinzi uko biza hari uwahise abaza hano ngo ijya romance babona muri filime no mu buzima busanzwe ngo nikomeze azoyibazaho Abubakar ngo nzi azoyibazaho na Drad azoyibazaho na Drad Digo niki diko none nk'uno bimenya gute sinomenya ko ningenda nkababwira ngo mu buzima busanzwe ngo nuko nzoba niswe ko sanzwe ndrag ariko waradraz imbere yo kushika mu rugo jewe sha byarabayeho byarabayeho kandi byabaye amahire rega romance ubundi ntabwo ari kudiraga gusa ni n'uburyo ubana n'abantu kuko urashobora no kuba muri romance na equipe mukorana ugasanga uri umuntu ubaha urukundo ubereka ko bitayeho utabajyajya ukabaha ibyo ubwiza kubaha nk'umukorege wabo niyo ni romance ni cyo umuntu abashaka kwigisha muri societe ntabwo tugomba kubwira amajambo meza gusa abantu bitwa n'abasheri bacu n'inshuti zacu n'abagenzi bacu tubwiriza kwiga uburyo tuba kwabwira amajambo yubaka imitima yabo atuma banezerwa atuma baba comforté je nico nita ubundi romance wow so guys muramba bari ibibazo n'ibyinshi cyane sinobimara nanjye mafite byinshi nshaka ko tuyaga nibindi bantumye abo tugenda duhora hirya no hino ariko reka mpereze kuri kina wo ntaza gusoma ivyiwe Nsoro hagiye neje azogaruka tuganire ariko kandi muze kumenya yuko ari nabandi bavyanditse kino kiganiro cyamaze guhera reka mpereze kuri no yitwa Aisha
aha niragira Aisha niragira yabajije ngo Nsoro uzomutubarize ibanga akoresha kugira role z'urukundo zishobore ku rugero nk'ubwo tubona hama nubwo yaje muri 3FA yo ni Truwafa ucumengo habaye ihungabana hagati y'abari basanzwe bahuza jewe ndamutahura nk'incabwenge mugabo kandi ari selfish cyane n'umunyarwanda uyu nguyu. Okay, ako kantu rero tukavuge ko bana bibajije Coach Gael ni manager wa Bruce Melody. Yeah. Erega iyo umuntu azanye impinduka nyene irahungabanya. Nukuvuga wewe iyo uzanye none se ugira ngo muri 3FA naje ntegeka sinategetse kuko Truwafa ifise umuntu ayiyoboye sivyo ni nkuko woza nkuko noza nkawe nkakubwira nti Diko urabona uri kuri fresh sivyo fise umugambo umeze ukunuku wagira guca ukabona ati bana uyu mugambo huye na za ndoto zanje kuruta imigambi nari ndimwe muri fresh ukurikiye uwo mugambi sikuvuga ngo ni je no ndi kibazo ahubwo wewe niwe wahisemwo uravuga nti iki abo twahora dukorana n'uyu muntu mbona twojana n'uyu sinamufashe bitewe na vision mfise sinamufashe ku nguvu ngurumva ngo ndakubwiye ngo hururu tugende ntabwo yari umugore wanje. Ariko Nsoro wa mugani tubivuge tubisubire biravugwa yuko ukuza kwawe muri Truwafa byahungabanije abantu hafi yuko abagenzi bose Fanny yari afise biruka bagahunga mugenzi agiye ntaba yarariwe oya haje ikintu umugenzi agaca agenda zumureke brother ega aba yararindiriye ivyo nyene kugira yigire umugenzi wa vrai imvura iragwa muri kumwe impinduka ranagwa nkarore nk'ubu jewe ndafise abantu twakoranye muri Rio Boy Films uno munsi mfise Burundi Film Academy abo bantu turi kumwe none kuki bataciye bagenda ariko rero kumbure ko hoho wagezeyo ubaha ivyo bakeneye duhagarare ku kantu kavuga ngo kubera ko Nsoro gukubita ikirenge ciwe muri 3FA byahungabanije abantu kugeza n'igihe Fanny asa n'usigaranye nawe abandi bose bakiruka. Yeah. Sivyo naravuze n'ikintu Diko genda umuntu ntemera urukundo mu kazi woye ako sakazi kokoreka atarukundo rero hagati y'abariko barakora reka ndabikwereke Diko nturi umuhosta nuno munsi reke kuba umuhosta uzorebe ko abanyamakuru basubira kugutumira man duhuriye ari ibintu hano abantu banza bakarira ari ibintu abantu baza kubera akazi reka mbivuga ukuri urambona Nsoro no munsi nona ko mwantumiye kuri fresh ni ndeke gukora ibintu bya film uzorabe ko ari umunyamakuru numwe asubira kumpa ikiganiro guhamagara se tumari mubimarike nuvuga ngo twe hano burya nta bintu bya danje duhuriye ko bivuga ngo barasamburanye no zari inyungu gusa kandi zo mu kazi nkuko ubona abantu badandaza ibirato sivyo ni benshi mu gihugu ariko bose ntibazinanye sivyo natwebwe rero kano ka industry kubera ko je ndagasanga barigiza abantu bameze nka famille utuntu du connects nkuko kaje nashaka kwagura igihugu cose kibemwe show igihugu pana kuvuga ngo ni filme ngo nakana naka ngaba abantu ngo bari mu bumwe ngo bwa filme umwe nta namwe bwari gurushikana birasaba ko ikintu caguka nje bituma je nahise nzana na projet ya Burundi Film Academy haze nabandi bantu benshi ibi bintu tubisambure bireke kuva yari nkinzi imwe iriko irakora film ngo connection ubwo nka challenge waremye kabisa ukore winjirije ukoresheje politique waje ufise yitwa bad card ntabwo ari bad card wiya je nazanye ikintu citwa revolution no kuvuga bad boy revolution nimvuga ngo revolution uhita uvyumva none se hari filme imeze nka Nsoro wari bwahabona wari bwaba ari filme y'indundi wari bwabona isobanuye mu Kinyarwanda kabisa no barihe batariko barabikora jene nazanye revolution maze kuzana revolution nzana iyindi system ya jeu d'acteur ndayiproposa CEO wa Truwafa arambwira nti niki narindindiriye ndambwira nti tugende babantu nabo badashaka ko tujana bihagarika imbere turavuga duti zana rero brand twataki tubandanye ku itrere yavuze ngo ntugende ukadodora ahantu bakakwanka kukugururira kandi uzi ko ariyo bari kandi aho hantu ubwo rupangu rukaba rugo ariyo nzira yo gushika iyo ushika haba hasigaye iki kurumena ati rero Nsoro nka bad boy nemeye kumena urutare banza banariza ika kantu ariko nakubari iyo ugiye hano kadodora abantu bakanka kukugururira
ariho baruzi ko bariko barakumva kandi ukabuzi kugoro iyo nzira ariyo nzira igomba kugushikana iyo ugomba kuja gahunda ihari niba uturi ugo rupango urarubomora cyangwa usubira inyuma iyo wajuva ntushikiye ushaka gushika kandi rero most nawe kugenda usubira inyuma ibyo bintu nta bihari rero mu majambo make je nta kintu nakoze atari ikintu ciza kuko iki byabateye competition ubwa mbere byaba biriko birakorwa nkaho umenga bo n'umuryango ariko nta muryango mu kazi hagomba kubaho business rero naje ntuma ibi bintu tubigire business tureka kubigira akagwi k'abantu bakorana tubigire business tuvyagure urabona ko abantu bari basanzwe bakorana amafilme washaka kubaharura ku ntoke nakana wasanga na media nabo gusa none gushika ryari no hari akenewe rero ko twugurura imiryango abantu bakajamwo tukamenya kwanza n'abafise vision za danger kugira ushaka kuba umuntu udafise vision ya danger rero abafise vision za danger baca bajana kizazi sana una mutipe yanavuze ngo you selfish you somehow selfish je ntabwo ndi selfish ku muntu ari selfish ni umuntu yikunda ese noba nikunda nkaba ndiko ndinvestisa mu bandi bantu baje gukora cinema fise deja already class ya mperuka gusohora abantu 40 sivyo aba bagiye mu kibuga ubu mfise abandi 40 na bagira baje mu kibuga fise aba producteur bashika 8 hari film 8 zigira zisoke mu gihugu Nsoro yanje narayihagaritse kubera ivyo bibazo kugira ngo nkore ico kintu wanashaka naragiye nkorera Fanny Lavine mu buryo bunini kurutwa ndiko ndakora ibikorwa byanje personal none ndi selfish gute je kunguka kwanje uraza aho guhagaze ni mu gihe nabandi azabungutse je wungutse ucumpa nani nkeza gukira uburyo bwose wunguka ucumpa kandi nibaza ko yacumvise yacumvise so bwana Nsoro rero je nteranije nsubiye inyuma gato ama comment abantu benshi bagiye bavuga kuri YouTube natoye ijambo rivuga ngo ibikorwa benshi bakumenyeyemo wewe na Fanny bisa n'ivyahagaze bariko barabirekrama ku rugero runini habaye iki hagati yawe na Fanny bituma mutamenga nta nguvu zigihari nkizo babamenye mufise kugira mu bahereza ibyo bariko barabasaba no munsi hago byarateye imbere ntibarabibona niba barashaka umupfakazi je mugabo ndafise vision yo kuzokora filme ziri international nje muri Nigeria nkore nje muri Hollywood nkore sivyo none se umupfakazi zonjana muri Hollywood ariko ni filme abarundi bakunda ego barayikunda navyo ko barayisaba ndavyumva barayikunda na Nsoro ni kwakunda biyumvira ko vision zacu zigarukira kuri izo project zibiri oya siho zigarukira neje murashaka kubona none Nsoro ko yahagaze ntimaze kinita kirasohoka none se umupfakazi bayihagaze ni bizo ari ibintu bya danger ahubwo ikintu uko yabihagaze atazindi project ko turakora ntabwo bamufise yuko mushobora gutakaza ya public yari kirabakundira ivyo bikorwa nyene oya nishaka gutakaza mufise muremeza yuko kumbura ivyo mugiye kuzana byo nyene bazoca babikunda ega nizo twazizanye batazi dusabye bafana muze muravyiyuka twicara twandika umupfakazi ntayo twe twagishije inama sivyo na Nsoro naco gituma n'ibindi bikorwa turiko turakora ni just ikintu cyo gupropose abantu kuko abafana rimwe na rimwe nabo barikunda bagashaka tugume nka bindi bakunda kandi amara ivyo bintu turimo bidashobora kudushikana natwe aho dushaka gushika bigasaba ko rimwe na rimwe ibi tubikora muri ubu buryo twantendinga nenda gwa karorero niba Nsoro inyinjiriza 300,000 sivyo ku kwezi nkaba mfise dépenses z'umuriyoni ninkora Nsoro gusa ibyo 100,000 ninzobikurahe navyo biransaba rero ko nkora Nsoro mu buryo bwayo nkaca mpiga n'ibindi bintu nkora biza kuma ya bya 700 kugira ngo izo dépenses zo kwezi z'umuriyoni ndazironke rero abafana bacashaka tureke bya bintu twiyizire tugume tugideni no ntibikunda sako dukora n'imigambi yo kuduteza imbere twebwe n'imiryango ariko umuntu akura byo Nsoro hari ukuntu ibikorwa uri kurakora mu no munsi bisa nuko menga umuntu yitwa Fanny Lavine wamusize inyuma ntimukiri kumwe neza mu gihe bya bikorwa n'umuri nakomeje guhagarara ko kugira bimere neza nuko habanje kubaho kumvikana hagati ya Nsoro na Libat ubwo ukumvikana niko bakutakira ikirenga bigatuma ariyo mpamvu ibikorwa biriko birasohoka bitakiboneka nkuko mu bikorera hamwe already ko kubaza uke kakari ni kiye kintu twakorana na Fanny tagikorana rero burahari wa mugabo reka ngume mpagaze kuri filme yiko umupfakazi n'ubwo wasa n'uwacishe ni kirasohoka muto kirasohoka ariko mu buryo mbona abantu namenya n'aba comment niki ko bavuga ati se presence ya Libat ko turiko turayibona neza ko serious baje no ma comment ibone kwa Fanny hebaze ngo ndiko ndateranye hari n'umuntu yanditse ngo ko atanguvu umupfakazi iri kiragera nkuko byari bimeze mu misi heza abafana hano hanze banafise ubwoba bati bano bantu ko menga ntibakiri kumwe cyane nkuko byari biri
mbo icyo nshobora gusigurira abantu kandi agenda kivuga kuva na kera ndibuka ko bigeze no kutugira surprise nabwira nti yamara mwa abantu mwe ntimuze muradufana nk'amahasi ko ntituvukana arabyumva diko je iga nivyo kubera ko na contrat dufitanye si contrat yo gushika gupfa sivyo imikorere si gushika gupfa n'umukuru w'igihugu ntaba afise contrat yo gushika gupfa manda zibaho niba rero manda yaheze bivuze ko manda yoba yaheze oya ntiyaheze ariko ndiko nshaka kubabwira yuko ntibize bibona batungure babonye igihe kimwe muri future tako turakora oya Urban Boys iracahari wapi G-Unit iracahari ntayihari Westlife iracahari ntayihari ariko ibintu bakoze biracahari bifise agaciro baze bitega rero yuko abantu bakorana mu gihe baba bakiriko barabona ko bakorana ariko n'abantu batariko barakorana niba bisigura ko bankanye oya narigeze no kubivuga ndavuga nti Fanny na Vine kuba yaje gukorana na jewe nuko peut-être yabonye ko ari ikintu noshobora guterera ku bikorwa vyiwe ariko nundi musi yabonye uwundi muntu kuko je arashobora kukurengera akavuga ati Liberty vyo yarashoboye kumpa wari umupfakazi ariko ndashaka gukora ikindi kintu kirengeye umupfakazi ivyo ntivyo mubuza kwiconnecta n'abandi bantu barabonye ko agenda hanze agakora ama collabos akagira iki biriya byose none ni Liberty bari karabikora wapi iyo rero ni migambo umuntu wese abafise afise uburenganzira bwo kuvuga ati ndashaka gukora ibi nkakora ibi nkabireka ivyo rero ntaco bitwaye bahumura ariko filime turacazi ba Mbona Nsoro unyemerere ndabihuze n'amajambo wanditse ejo bundi uri kuripfuriza birthday umukobwa wawe amajambo aremereye ku rugero je nabonye binarengeye kuvuga yuko ari dedicace ku mukobwa wawe ndayasoma nyarukije ariko ari jambo nshaka tuze guhagarara ko duce tubihuza n'ibintu nariko ndakubaza uranditse ngo mwana wanje ngira ndakwifuriza isabukuru ryiza ngusaba ngo nubwo ntozoba ngihari uze wibuke ano majambo kibondo canje ubuzima ni amahirwe duhabwa n'Imana uzubuha agaciro ntuzufate minenegwe uze wame imisi yose ugirira neza abantu nubwo ineza ubagiriye batazoyigushimira ntuzucike intege uzokomeza ukore ineza Imana yonyene ubutungane izobiguhembera uze wirinde guhemukama urabandanya ngo mwana wanje mu buzima uzoronka inshuti nyinshi abagenzi benshi uzokundwa na benshi ariko ntuze wibagire ko uwo uzita umugenzi uno munsi ashobora kuba umwansi wawe nimero ya mbere byose nibyaba bakagutera umugongo uze wibuke ko ufise Imana yakuremye iruhande yaho uzunibuke ko ufise umuntu atazigera gutererana na rimwe uwo nawe nta wundi niso Liberty iradukunda ndiho cange ntariho spirit will always be by your every side. Amen. May God lead you now and on. I love you, my daughter. Ndashaka duhagare kwijambo bavuze ngo mu buzima uzoronka inshuti nyinshi abagenzi benshi uzokundwa na benshi ariko ntuzabibagire ko uwo wita umugenzi uno munsi ashobora kuba umwansi wawe nimero ya mbere. Tugihuze na cyakeneye ko ndavuga. Cyangwa byakunda isi yose irazi yuko inshuti ya mbere natangenda navuga ati kuboko kw'iburyo kwa Fanny inshuti ya mbere Fanny Ravine yarafise muri industry afise of course ntange kubivugira muri kanze ngo yarafise rero ni umuntu yitwa Liberty agiye kuri Facebook page yiwe yandika no majambo yuko umuntu wita umugenzo no munsi adashobora kuba umwansi wawe nimero ya mbere ndashaka kumpurize zino situations zibiri. Okay, Thomas Sankara yashizwe hasi n'itwa Blaise Compaoré yari inshuti we ya uku baragwananye urugamba go kuribera igihugu bari kumwe ewana igihugu baragifata neza yari inshuti ya mbere niwe yamukubise kude taramwica injungu ya demokrasi pardon ya independence igihugu cacu Burundi abo mu muryango wiwe atari n'abansi bakure nibo babigiyemo kugira ngo documentaire zirahari zibivuga sivyo barabo muri famille yiwe hafi na hafi Yesu Kristo sivyo yagurishijwe n'umuntu yizeye w'umunyabigega komeye cyane azina ekonomi nziza bamwita Yuda sivyo mbandanye uganisha Nsoro uganisha ndiko ndaganisha kukuvuga ngo umuntu ari inshuti yawe ejo arashobora guhinduka ntibize bigutungure kuko kenshi hano ku isi dukunda kwizera inshuti zana tugambanira tukumva ngo birarenze ntibirenze byagiye biba ahubwo nuko twe tudasoma amateka ngo tumenye ingene inshuti zihemukiranira ntuze wijajare rero yamaniye kuvuga ati ntuze wijajare nubwo uzoba
ejo ashaka ufise ne divorce no mazi boy urazi Samidu ukuntu haba hari amakorteje aryoshe ziryoshi bakaniririmbiranira uramaze kubibona bakaririmbiranira amajambo akaryoha hani muntu zigakogwa sivyo basinye ubuziraherezo ubuzima bwabo ntamo wabibonye hari inshuti ziruta abo bantu babiri ariko gendura imanza ziri hariya muri ntuzeye nyinshi niza dutandukane tuvane zari inshuti abo bantu bariko baravana cyo gituma rero jewe inshuti ndayiha agaciro mu mwanya wayo ariko sinibagira ko ntabwirizwa kwijajara ku muntu ndi kumwe nawe uwo ari we wese yari maniyeri kugira ngo umwana wanje rera kurire mwisi ayizi nana yasoma nibi namushikira azohita avuga nti papa ye yarabimbariye ahubwo namuhaye na conduite ibyo byose ni vyaba uzabanza wibuke ko ufise Imana yakuremye uno musi nta nshuti afise zindani ariko Imana iri kumwe nawe ntibibaze ngo ni natwe tumureze buryarezwe n'Imana sivyo ivyo kandi mbaye rero nkihari ho umunsi ashanda nabivuga umunsi yakundanye n'umuhungu akamuhemukira nawe so niteze ngo nzomutera imigero umuhungu azoka mafise kazi kafise sheri wiwe number 1 ni jewe nije mugabo atashobora kumuhemukira nije musheri adashobora kumuhemukira ubuzima bwe bwose ni naje musheri wa mbere yatanguye gusoma amajambo kwakomeye nuko nivugiye azavanganisha umukobwa wawe n'umusheri wiwe uzi ko ibyo bintu byambaye ugasanga umukobwa ari mu rukundo cyane na se wiwe kugeza n'igihe habayeho gufuha ku mukunzi wiwe hanze umukunzi wiwe azocaza rero muri tere muterana inguvu kabisa azocaza muri tere akubitesiye bukwe hanyuma turabiye aho birera oya no ni joke ibyo mariko ndabivuga mu buryo bwo kugira ngo nanekane uruhara rw'umuvyeyi kari ubuzima bw'umuntu bwose n'abantu baza bose burya nta muntu agera ruta umuvyeyi wawe so kuri iyo situation nyene Nsoro nubwo mba numva uri kurashaka filozofi nyinshi mu misi yavuba nyene muri ya masaha Fanny Ravine yagiye kuri page we yandika ngo kubana n'umunyabwenge yabajije abafana biwe kubana n'abanyabwenge no kubana n'umunyakuri wo hitamwiki egari free none inspiration yayikuye inspiration ko tutari kumwe gadiko yandika ivyo bintu ariko kubera ibintu biriko biravugwa mu gihe gisa n'ikinga yanaje mu kiganiro twari abantu barakibonye of course asa n'umuntu yanacitse intege kuza n'igihe anavuga yuko ashobora no guheba film nahise ngira ubwo banavuga ngo ko Libert Nzero umuntu wa mbere yamutera intege ubwo si wahubwo ari karazimuca uno musi egari n'igihe umuntu ataguca intege wowe ukazigirira mugabo ukazagiriza umuntu ndavuga akarorero buriya abantu benshi nkunda kuvuga ko abantu bari hypocrite cyane burya nta muntu ashaka kwemera ikosa arashaka kugira umuntu yambika ikosa sivyo uzorebe abantu kenshi nugize accident sivyo uzora imodoka zibiri zigonganye bose baza bagirizanya n'uri mu makosa ntashaka kwemera amakosa wewe ni wongonzo oya waparitse nabi nanje kandi bose barabizi waparitse naba bayizi umutima ububizi mugabo abantu tuba dushaka rimwe na rimwe twambike tufeze porter le chapeau ku bandi bantu amakosa yacu cyangwa intege nke zacu nico gituma rero sininjiye muri gahunda yuko yabivuze je nzi yuko tukiko turakorana ariko aba yanagize n'intege nke zo gukora film arabire kuri wariko nibyo kwagirizwa Libert byo kwagirizwa Libert gute niwe mabuja niwe bossi none bossi yo ako umukozi yo kwagirizwa esheke umukozi yo kwagirizwa esheke ya entrepreneur gute ni gute wewe boss wawe wamuca intege byoshoboka nkuba ma entreprise nkatangira kudabanganya ibintu ahita kwirukana cyanyirukana none atakwirukanya abashakiki Manuma jata kintu nobazwa muri ubwo buryo niba akazi ntakigashoboye ebana ni lettre akazi ntukigashoboye caho nkaca nigira izanje mugabo kuva ataranyirukana barabwiye ko yanyirukanye bataranyirukana ndacari ku kazi ariko Nsoro bibaye ngombwa cange habaho guhemukirana hagati yawe nawe ubaza ko ari nde yo barahemukiye uwe guhemukirana gute ega nta buhemu buhaba hano nakazi n'amategeko sivyo Libert ubwirizwa gukora ibi niba ntabikoze simpembwa Fanny ubwirizwa kumpemba uko tubwirizwa niba utabikoze nanje akazi sindagakora niba turimwo nta buhemu ntaki guhemukiranira mba numva bije mu maranga mutima cyane
kuguhemukirana manumva bije mu maranga mutima ariko niba arakazi akazi nzije nzakazi nkora nzakazi nkora mbwizwa gukora ni nejo jewe ntibizontera ubwo ndamutse ibyo twumvikanye n'uburyo dukorana bitakinezereye jewe nandika ikete nkavuga nti ku mpamvu izi nizi mpisemo akazi kugahagarika kandi ndabifite uburenganzira yaza ko umuco baba bawuronsa bibaza diko umeze neza diko na jewe ni fresh kabisa ndashima wewe niwe muntu tuganiriye nkoresha ubwonko cyane nkaruha urabukaraga nabonye muri Sirene bagukubisa ibibazo niko bwa mbere nabonye geography na histoire bana ya histoire yiwigiye kwe yagiye nimukiye mu mafilme nibagira jewe amafilme yarantwaye mugayo baza kumbaza ibintu kijanye n'ikiranga minsi chama festival reka waje babwira duniyeni amateka yo guhera noca ndabikubwira byose ego so musaza ndashaka duhereze hano hantu Nsoro ubugize gutya urarahira urarengwa ati je nta festival ngeza kwitabira mu gihe se atoja guhiganwa n'abana ese ubu abantu bose bagiye kwitabira festival bahindutse abana mu maso je nabyo mbuze ubikuye he mu kiganiro wakoranye na witwa Ntare 5 warabivuze ati je festival sinza kuyitabira kubera ko ntabwo noja guhiganwa n'abana narungitse y'abana aya kukanishwa ko narakavuze erega umwana ni paraporo y'umuvyeyi sivyo rero ntibize bigutungure wibagiye abo mukina ucubura n'ingene ukina ndagwa karorero kameze guca kuvuga ngo hari aba urundi novuga ngo generation cyangwa abandi bantu twafashije kwinjira muri carrière jewe anashaka ndi umwe nshobora kukubwira nti na award zi Burundi ntizigeze ziba vision yanje oya zabaye ikintu nifuza ko abantu l'équipe tubicako kugira ngo bidupushinge biduhe CV yo gushika handi hantu kuko mu bantu baronse ama award ya filme mu Burundi novuga ngo si bose bakiri trend sivyo si bose bakiri trend kuko guhabwa award ni kimwe ariko guca ukomerezaho cyangwa yo award ishobora guca igufasha ku boostinga career yawe ni kindi naco gituma jewe ivyo sindabiha agaciro cyane ariko ni ibintu tubwirizwa gucako kugira ngo bidupushinge ku kindi level rero kuri no ncuro kuva hariho urundi gwaruka nago rugifise amaraso ashushe rufise n'ibikorwa rukaba rugwara presence muri festival kandi ubwo gwaruka ahantu ruzoba ruri gwicaye ruzovuga ngo bavye ngabari mwigisha ibaze nanje mbaye rero ndiko ndahiganwa n'ubwo gwaruka gwanye nsinze sinonaryoherwa nturavyumva none nsinze sinoserebura ngo natsinze umuntu kubera iko utoreka guhiganwa n'ugwaruka warungitseyo ugahiganwa n'abandi bazoba bari kuko sibo bonyene bazoba bahari urumva ikibazo nuko nago ruriyo none no gwanka karorero Mika wanje uramubona Mika Mika uramubona asije nivugira umwana wanje atagira numva ko ndamuvuze sivyo abaye agiye nko muhiganwa ryo kwiruka kagera muhiganwa bakiyandikisha bose akaba ari kumwe n'abandi bantu bamuruta wanashaka bari no kuri age yanje nanje nkaba no shobora guhiganwa urazi ko igihe gano reka kubera ko riri mu mwana wanje none ibaze nk'ubu nsinze sivyo nsinze noserebura gute ngo natsinze hari mu mwana wanje oya ahubwo jewe ncanje inyuma nkaca mfasha umwana ati gwana rero uhangane na bano bantu nkacanje inyuma ndiko ndamu coaching niyo gahunda rero abazitabira iryo higanwa mumve ko hazo harimwo n'abana bacu mugiye ko ako nawo ugahisha ariko hari ku rundi ruhande harababifashe Nsoro nko guca amazi canke kugayana ugafatira muri rusangi kugeza n'igihe menga abandi bakinyi nta gaciro wabahaye wabisa abana ati Nsoro bisa nuko sije ndiko ndabivuga kuko je nteranye ibyumviro by'abantu nanje nkagira ikintu ntaye mu ijambo rimwe bisa nuko menga wavuze nti je ubungeze ku rundi rugero sinkikwiye guhiganwa na bano bantu ndi kuyindira oya sinavuze ngo sinkikwiye nk'abantu mwe mu vyumva ndabubaha kandi murafise ibikorwa bikomeye cyane ariko kuva abana banje bari mu higanwa muri n'ukuri kw'Imana sinonzaye none gasha namwe ni mu vyumvire bene data nze kwiganwa n'abana banje kwera imihagonwa barimo reka mwihiganirwe mu bakubite hamamenye ngo nareze nabi subire ndabahati inkoni nuko bimeze bwana Nsoro kuri ruhande uragirizwa ikintu ngo cyo kudashira niko bimeze man
uragirizwa ikintu cyo kudashikirana cyane n'abakinyi ba filime anzure ndiko naze na rediri ariko ibintu biravugwa filime zo iri muri fezi kandi bitangurwa nako kajambo kwagirizwa Dina Sanchez wagirizwa kuba wishe none nawe utanguye hano imbere ya kamera ngo uragirizwa Mana yanje hari speed ya nangende nako navuga nti uragirizwa kudashikirana cyane n'abakinyi ba movies bagenzawe hari n'abavuga ko bagara ko bigahura n'ikintu kivugwa ko gisanzwe kivuga ko weco kutagira abagenzi benshi ese nuko atacobo kumarira abo bantu mudashikirana ni kakantu ukunze guhagarara ko kuko sometimes bino bintu bikeneye akanivo intellectuel bigatuma hari abo wirengagiza byo bintu shadiko jewe ikintu kimeze iyo umuntu avuze ngo simbigiranire imishikirano nabo banibaza haba hariho umuntu ya telefone cyangwa yanyandikiye message sindayishura telefone ndamwankira uwo muntu niwe yarakwiye kubivuga na ibintu byo kwikeka byo kwitinya ega ari umuntu agutinya akibaza ngo ni wowe uri kibazo kumbe iwe ni kibazo ubwe kuko none niba je utaje ngo unyandikire mbwire nti libati ni gute ndafise evenement inze abantu miye bose naragiye peruka muri evenement kwa Sabas sivyo hari nabandi bagize ama evenement atandukanye ndajayo sivyo nanje hari abo natumiye muri graduation turatumira abantu baraza sivyo none uwo mubano mubi urihe ahubwo jewe sinzi bantu b'Imana bamwe bashaka kutuja mu kabare ngo tuye turaboregwa sihondi ndi busy ndiko ndakora umuntu azompamagara mbwira nti Libert uzina makuru ngize ikibazo ndi tayari nzomufasha Libert mfise project dukore nzomufasha ako nuzumpamagara ngo Libert nguno musi ngo tuje muri karaoke nguno musi ngo tugende ngo kuryoherwa ngigitega ngo tugende ngo kumazi ngo twitemberere kumazi nkabatamwanya mfise wo kuja kumazi ntuzubigire ngo tsugudasa abana mfise imirongo yo gukora imicanga imirongo ngendera ko jewe ariko ni myiza uwonye yunga ntiyoba agize ko nshira imbere akazi kabisa saza tugushimire wari umunezero kubana nawe for sure urakoze kunyagiriza mucamanza si jewe ofete je ndijisho rya rubanda naratumira nk'izina ry'umuntu yabikubwiye kweli izina nakubwiye ngo ebana je ku ma social media zero ni homba mbandaho ma commentaire abantu nkumva ivyiyumviro haraba ku ma YouTube bigenda bivugwa nkateranya ngo bati bano bantu ko bagona kino kintu reka nzinda kibabarize rero baronke umuco oya ni vyiza kubera nico mumaze namwe iyo mutaduteranije muratwunga akoze nk'ubu ubona Fresh TV iri kubateranya canke irabo oya uje vraiment ndakubwire nta n'umuntu yonteranya n'uwundi wanashaka oya je ko ndi umuntu nkorera kuri fact cyane fact je noze umbwira ngo nakayambwiye ngo ndakubwira nti fact irihe ukaba udafise fact nubwo ari n'ukuri kujane uko ntako nkeneye je nkorera ku ma fact ibimenyetso n'ibintu bihamya ko ico kintu uri kuravuga arico so mwino misi rero abakunzi ba filme abakunzi ba Nsoro bitegeka ubugapfu abakunzi ba filme bo muri rusange bitega ibikorwa byinshi kubera ko abantu barabonye filme yitwa Behind the Smile iri kuri channel ya Sinta Films ndabashimira cyane ko bariko baranayikurikirana irikiragenda igaragaza ama feedback nziza nka filme ikoze mu buryo bwari bukozwemwo ikongera kandi ikaba iri no kuri channel nshasha turabashimira cyane ko bagiye badufata mu mugongo bariko barateza imbere zino ngabirano nshasha hari n'izindi filme nyinshi zigiye gusohoka n'izari zisanzwe zihari yabizi zose mwamusanze mumenyereye ntaho zigiye zirahari na Nsoro yabuze nasezeranye kizoza ari je muntu wa mbere ndayikumbuye kubarusha no kuvuga noneho kandi bige kudafana filme bafane ibikogwa muri rusange niyo umuntu ahinduye filme bayirabe kubera ko ntitwahamagariwe gukora filme mu buzima bwacu bwose birasa ko dukora n'izindi nyinshi ariko turizera ko abarundi bariko baragenda badushigikira bariko baragenda noneho batwereka ko turi kumwe ahantu ciye urabona umuntu yaguhaye credit avuga nti ndakuzi malgré icubahiro c'uwo muntu biba biriko biraduha ishusho ryiza yuko natwe tukwiye kwiraba abakinyi ba filme twirabe tureke gukora ibintu nkaho turiko turafina dukora ibintu bifise quality bifise umwimerere n'akanovera kugira ngo dusavinga abantu bacu ivyo bakwiye kuronka. That's it. Hope guys ko mwanezerewe wari umunezero kubana na Nsoro the hero. Make your comment guys ibyumviro byanyu ni ngira kamaro. We love you. Hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.